Inzira y'umwiza nayifashe nzirashika nasanze ari Inzira Izimiza kandi courage ari yuko ibintu byosubira kumera nka kera mama Melody ikintu nari maze iminsi ndakuronderera burya je nari maze iminsi ndwaye nari maze iminsi numva ntameze neza ngoma numva ibintu by'ibizunguzungu ikirungurira ngoma numva kichefu like ibintu nk'ivyo onya so ndagenda kwa muganga naje kugenda kwa muganga basanga byansanga ntabwo ndakubwiye ko mu minsi iza guca witwa papa ndakubyarire umugore nifizegeye kwa jewe Melody ufise inda yiwanje jewe Melody ubwo ntunamara mu kubivuga mbe Brenda wibaza yuko ndabiyobe yuko Remi kugira guhe sene mwarinze kuryama mu diaspora mwamaranye iminsi 3 mu hotel ndikijuju rero ku buryo ntobimenya ndi ansenze ntizize ugiye kuba papa Melody ubu rero ugomba unyihakana ugomba uvuge neza yuko jewe utanze Melody ibyo uri kurambwira ngo barakubwiye ngo byabare n'ingo by'abadiaspora jewe byo ntavyonze ndakubaza ikibazo kimwe ugomba umbwire ko wewe utanze Melody wewe kuva tumenyana utanze wewe atamusi warimwe turabikora umviza ndakubwira je nakubwiye ko ufise inda yiwawe kandi ukaramukuvyanse bimwe rero abahungu mwihaye byo kuza muri hakanira guherejo ndatangura ngira ama mediator zunguruke ama media yose ngende ndakora ibiganiro mvuge yuko unirize bana no gukumbagara hasi nkumbagari nirize mvuge yuko twaryamana inshuro nyinshi kandi inshuro zose twaryamana wafata ku nguvu unkangisha yuko ntaguhaye udashobora kumasene ndaberera ubwo bu director bwawe uriko bishimiriza mvuge yuko abakobwa bose ukinisha mu mafilme yawe urinda kubabona ubwambure kugira ubemerere kubaha sene bakine urabe yuko nawe izina ryawe ritazoca rija hasi urahita mukina uremera inda yawe canke uhereje ntangure gukora ibiganiro Brenda ndakubwira izina rye wanje narikoreye imyaka myinshi ahubwo Brenda imana yo mujure wewe hakucavuze izina ryiwawe naruhiye n'amaboko yiwanje ntazi yuri hariya nambari uri ku mugabo hanyuma ngucuza ucavuze izina ryiwanje nzotuma ndakubona uri umurambo nubwo habuze je waza washika nakure izina ry'Imana unachokoza nyuki Melody unachokoza nyuki ahubwo singene ndakubona murabura naho mufina murabura nyi uri kurazana ngaho hoda baremye nabande bose ucuza kwegeza imere ushaka urufa somingo Inzira y'umwiza nayifashe nzirashika nasanze ari Inzira Izimiza
wasanze mushikanje ameze gute? Sha mukamo w'ikigongo hewe igisagara ni gisagara kwe kurya nako nagenze nagiye nabona inzu ninjiyemo nimba ari paradizo nimba ari bwami ico nzi coco hari abana bari kwifaranga ngaho hanze kwe hama kuvyereke mushikawe nawe twaranyuranye je narashitse ama ngo samura n'abavuye kubaherekeza ku kibuga c'indege ngo bagiye ku gikirori data muri za Dubai n'umugabo ugomba kuvuga yuko rero mushikanje yuriye indege niwe abaye wa mbere kuri indege jewe Samuel ntaruri indege asha ngo bibereye Dubai mu Barabu sha gusa Imana ni nziza cyane yamuhaye umugabo mwiza mukunda zari indoto ziwiwe zuko aronka urugo rwiza gusa muntu narafashwe neza agacupa ku kandi kakugwana kandi injya najya buri kimwe cyose gusa nuko naguma ndi hamwe sinasohoka sinagira iki ariko narafatwa neza n'ubugesera bukaduka be papa kubera ikibazo utamurindiriye ngo ugaruke ngo yamaze kumubona nashitse mura n'abavuye kubaherekeza ku kibuga c'indege atara kandi oya nari nuva nikumburiye shaka gatumba bijya bisagara ariko bigumamo mengo ndifungwa nirirwa mengo ndi mu rugo natinye no gusohoka simava imodoka nizave sinangonga oya nari nuva nikumburiye kandi ubuduruka sari ndazabayeho neza. Kumbe birashoboka ko umuntu avuye muri runo rupangu agasohoka ashobora kubandanya ubundi buzima akabaho. By'ukuri naraguguse nakoze uburyoshye kabisa. Iyo menya aho nari no kwibwira nujya mutama. Mareza akazi kose bakarangije byose narangije. Hama hari akandi kazi gashasha kari kubutse kandi niko ukwiye gushirako ubwenge bwawe bwose n'umutima wawe wose. Bimwe usanga uri mu masafuriya y'umufyeta amasahani ivyo bibanze bikuve mu mutwe ubanze utahure neza ikintu ngo menda kubwira kuko utacitondeye kirashaka guhitana. Kuranyumva Marezo rero ucunge kijya gitama ucunge na Dorokasi akagwibu hava bagira ngo berekane neza Ruzari y'ahantu hari zishaka kijya gitama kibona umukobwa w'ahantu hari. Ikindi naco Dorokasi umunwa wamubanye muremure uhagabire rero niko kazi kwiye gushira mu mutwe gusumba ibindi bintu byose. Nawe sabye bito uko giye ndiko ndakora akazi ndagakora nk'uwakigi ako nubwo iyo akoko nubwo nta kigenzo ugakora neza. Icyambere cyo genda nzi yuko yaje kurondera umukobwa wiwe ariko icyo mbona cyo ujya genzwa n'inda inda yonyene arajya gusumbya umwobo. Umuntu mabuja umuntu ashobora kuva hariya mu cyumba ciwe namuhaye injya yariye yicenga ku meza nkazamona je mu hariya ntuze mu gikoni aca ndamusanga mu gasafuriya igikoko agaterura mu kanwa nanje niko ndoze ibyombo ndabibonye umutima ukanjama ngaraba tugwane ati muzeyo ngo bitatu aca ndabyihoza kuko ibyajya birabonekana ntibijya hasi bijya birosi byagusa no kujya gati cyane ntumbwire uko nikajije mu gitondo icayi n'umukati ujya mukati usigara aba yawuriye. Nzotora kabiri gute mwazanye imyoho mu nzu
bantu mengo bafise imyenge. Umuntu arajya nk'umuntu wopeye ntuze bamukuyemo ibiso gatanu kintu kimwe kiri mu muntu menga arunda mu kinogo. Nicyo cyatumye asitura agata mu rugo kumbe yaje gufyeta mu bukwe amasafuriya. Reka niyo mpamvu wenda bahaye Canee kamwe nza numva mbona nyine mengo ntashitswe ngira naho no mugurira ikazi ya yose mu minota 30 bayihejeje. Burya umenga kira mu yani umengo nyine ahavuye ndaraba munsi yuko atakinogo gihari. Aho rero ikize ngizere ni ikintu kumuhaye akazi. Ubu nzomucunga ndamucunge no kunja ndamucunge kuri kira kintu cyose yabishoboka no kwambara no mucyunzi. Wowe rero genda basuzura gisakankiza injya gisakire baso mudimi wacu hage muga ntamenya amabanga yo mwari no rugo. None nta mushara muzoshirako kugira ugana kandi kazi mukandi. Siba gahumve muri aya kuri biki. None mushara. Vamaso. Mana ndakwinginze urabibona ubuzima ndimo, ndakweretse ahantu ndi ndazi naragugose, reka basurungike umumarayika rimwe gusa mwami aturokore. Ndazi wowe warokoye Dorokasi aragenda none ubu arakomeye abayeho neza, nawe ntibyo kunanira kuturokora je na Rosaria udukure ngaha muri ubu buzima bumeze uko. Mana je nkeneye kugira umuryango, nkeneye nanje kuzubaho nishimye nk'abandi, sinkeneye kuzopfa nk'inyakamwuku nyene. Ubuzima burandambiye Mana, nimba wumva amarira y'umusabyi wawe reka mwami Mana naje wumva yanje. Inzira y'umwiza nayifashe nzirashika nasanze ari Inzira Izimiza. La
cyane ukuri sitameze neza ubu nta kibazo na kimwe mfise sico kimwe nahajya ngishika nari mfise ubwoba nabona umengo kandi bankurikiye none umengo bijya bijini biko binzi inyuma ariko Imana ishimwe cyane ukuri numva noshima Imana mu majwi yose mu ndimi zose kuko sinumva igitangaza baragukoreye kugira ngo birabirenze byari ibintu biteye ubwoba cyane hama tudatevye urazi yuko wowe kuva ukiri inkumi utarava ngaha nibura yagukunda burya rero iya mikurawe je mbona umenga uraba ukavugana mibura no kubera umugabo mukabana akaramata kazi ko ari umuhungu atuje atekereje vuga sister uzi stress mperuka kuvamo ukaba uzi neza ubuzima nari ndimo ubu uri kuranzanamo stress z'abagabo kandi ubona ibyo nagiremo atari byo byatumye ngira ikibazo ubona ko ikintu nyamukuru bari kushikiza ko ari kumva ko ushobora kunsubiza mu rugo nkaja kubaka banzu mpamahoro mfise stress y'ivyo binayimaze iminsi nawe unzanye n'ibindi ahubwo torekane n'ibyo jewe nifitiye gahunda yo gushaka gusubira muri Saudi hamwe nja kurondera amafaranga ivy'abagabo manzi ndavyihoreye gatoya kuko ivyo nari nagiyemo nivyo vyampanze nivyo vyansubije inyuma situation narimwe ntiyari yoroshe cane sister nuko atari wowe wari uyirimo ngurara ivyo vyiyumviro ntubikura bizana na gatoya ubu mbazi ko mbabarire sivyo mbabarire kuko miburo urabona ukuntu yari atekereje kandi irakurondeye nabona yuko utokwicara muhira ngo ugumuko nico gituma nda kugiye kuga mbabarire sivyo hama iyo nayo ni ide nziza kuko n'ubundi ugumye ngaha naco zo biri kurakora nivyo warakomeretse mu rukundo mu mutima vraiment ndumva nta rukundo wowe ugifitiye umuntu w'umugabo pasiporo uretse ko yari yadiza ntabwo irahera wogenda nta kibazo ahubwo nashaka umfashe uretse ko pasiporo igihari urebe basi ukuntu mushobora kumufasha ku mafaranga ajanye n'ibindi bintu bimwe bimwe mushobora kurondeza kugira ngo binyaruke ko asubira hanze ikibazo c'amafaranga singorane ndaza kuvugana na bofre wawe turaba ahubwo dukora ibishoboka byose ducengeteye tukurihire kugira gicemwo ugende urazi yuko ibyo bintu byanyu bigoye utekane gusa neza kugenda neza mwamukoze cane ariko nta gakuru ka Brenda nta makuru ufise Brenda asigaye ari sinavuga amayibobo ararengeye n'amayibobo Brenda azi ukuntu yashushe ngo agiye kuba mama mu kurondera amahita ubu Brenda ubu ngira n'akabwa komuge ntikomuhimba none umugabo we nawe byagenze umugabo we byaranse ko babana Brenda yariyandaritse arishira kwibarabara abo umugore w'umugabo ni wese arenganye mama ngo bakora kurondera amahita akagendana n'abakinyi bakinana umugabo we binana kwihangana baratsinda baravana ubu Brenda sinzi yari ntumbaze ushaka no kumenya amakuru yuko namuhanuye kenshi aranka kunyumvira shamiriza ariko nitubakwicara ngaha ngo dutekane urya n'amara turamarasamu basi ni byiza ko twagenda twamurondeza tukamenya situation yarimo jewe sinshobora gusubira muri Saudi ntaramenya situation Brenda arimo ejo nzozinduka kumurondera kugira ngo amenye gahunda ziwe sawa utangiye ariko jewe ujya kwiga araza ko aragiye kugeza aka kanya utanguye ivyo biramaze kugwa parcelle bigabwa buri bintu biri nk'amahera atari cakima uri cigeze kuba umugore wawe cyafitwemo nabi kica cishinga abagabo cishinga umwero cishinga umara n'ubusambanyi hiyo aho ndivyo bintu ni sawa mwana papa numva nezerewe cyane aha rero ikindi kintu bagomba ndagusabe urabona twebwe ari tugenda muri shooting tukamara iminsi 3 ine kugira ngo atuzohore ujayo kuri shanti ukankurikiranira abakozi ubugize neza nta muvyo ashobora kwemera ko ivy'umwana we vyononeka kiratsira hama ikindi naco upfe kurondera abafundi beza atari vya bisuma vy'ibisima atari vya bisuma vy'amafera beto bimusamaye gatonya bica binyuruza ahubwo ubone hatari abantu basigaye bibasima ivanze n'umusenyi sima asha niba batazoca mu gusa je ndisiye kabisa
ndumva nawe waciye mu bintu byoroshye kandi ntiyari yorohewe. Hama nagiye muri kano kazi kanje ndimo sinorohewe cyane n'ubu superstar. Ubusitari bwanje buriko buramperana kandi ikimbabaje nuko buriko buramfa kubusa atakintu na kimwe nimariye. Shakore sana Merite vyose yarabimbariye ariko Brenda byose ni wabigize ukuri wavyitwayemo nabi. Ubundi hoho mu buzima tubayemo iyo uri kuritwara uko bidakwiye ko witwara nta kintu na kimwe ufushitse witwaye nabi cane. Yarambwiye ubuzima bwose wabayemo na sobukwe na n'umugabo wawe raba ujya mugore yagusubiriye ntubona ko babanye neza, ntubona ko ubunya bameze neza atakibazo na kimwe bafite kubera ko utashoboye kwitwara nk'umugore mu rugo. Ariko Dorcas nawe ni wo kunshinyagurira nkuko umbwira amajambo nkayo onye. Ego mama wanje nitwaye nabi sinitwaye nk'umugore mu rugo, wowe witwaye neza sivyo? Wowe witwaye nk'umugore mu rugo, none wowe nyimba witwaye nk'umugore mu rugo wowe uzanye iki? Imyaka yose wamaze ku mugabo hari n'agatenge uzanye, wowe ubimariye iki wewe kuzi kuvuga abandi gusa? Biri kundi biroroshe kuvuga kumbi. Brenda reka kumbwira amajambo menshi. By'ukuri jewe naciye mu nzira idashika ariko wowe wari wagiye ahantu hari amahoro wasohoka ushaka umugabo akakureka ariko jewe narindi nakubwiye ukuntu byari bimenze ntabwo byari binyoroheye na gatoya. Mbabarira ariko sindakurengereye cyane. Hama ikintu nyamukuru cyari kinzanye nari nje kugusezera bivanye n'ukuntu mbona ubuzima buriko burangendera mwino minsi. Je ngo bansuriye muri Saudi ndabe ko nja kurondera amafaranga ibisigaye nzoza ndikoze. Narabonye ko ikintu nyamukuru umuntu akwiye kurondera conyene akwiye kwirukira nahara amahoro sahara amafaranga nahara amahoro. Wagize icyumviro cyiza cyane ndagushigikiye ijana ku ijana kuco cyiyumviye. Wowe nisubirire hanze uronderera ubuzima. Hama nari ngize icyumviro n'umunsi ubona gute basi ku mugoroba nze kugusohokana ndaguhe pole vrani kuko ndumva nawe waciye mu buzima butoroshe. Ibibazo birasumba nawe bwo wanje kandi mugabo reka tudushima Imana y'ukuri ndavye ahantu navuye ntabwo ari ahantu horoshe ahubwo ikimbabaza ndiko ndibuka bya mushiki w'umugabo wahoze ari umugabo wawe asigaye ukuntu bariko baramunywa amaraso ukuntu bariko baramuteza ibibazo bitandukanye. Ntabwo twari muri buzima bwiza ahubwo sije nzobona ndamukubise ijisho mbone yavuye ahantu haraho isi ubwoba ko no kumuca bashobora kumwica bakamurya ari mubisi kuko n'amadayimoni bigendera twari turi mu kuzimu sinakoresha. Ujya kwinosi nari nzi ko ari byo ibibazo byonyine ahubwo nsanze jewe mfise amahoro sinari nzi ko hariho abantu bansubije ibibazo. Ibintu by'amashitani je nahora mbona tubikina muri filime sinari nzi ko bibaho kumbe bwabo ndi bijya dukina muri filime birabaho mu buzima busanzwe. Narabibaye mu gihe kitari gito. Hama uraza kumbarira je mbaye gusimbira mu gatinda utuntu nofasha Merite uraza kumbwira ntagera kuja kumbira agafana. Sawa nta kibazo naje kace nitegura ndaza kugutera isine. Sawa. Mbamujya kufisa akanyamuneza n'ibiki. Yo. Akanyamuneza mbona ari kose. Reka basindeho kina gatoya nari ndoshye. Kuratana umwana. Lamutse umushyitsi. Sawa. Watetse? Natetse kandi natetse za nyamunyama. Hariho nyamunyamu rero yari yigize kagara iranka gusha. Ye nyamunyamu nayirabye ndayiteka uburyo bwose kukanyuma. Kora uburofa ngaho. Umviriza rero.
Ndazokunda kubaza ububazo bw'uburofa kuko ntabwo nkeneye. Twarose ikimazi. Uyu nicyo kimazi. Ndazi nawe ntumutama azoheba n'imvura akagonga mu kibanza cya Dorokasi. Rero tuzoyora, tuzoserebura, tuzanywa kakavinyo nk'abapadiri. Urazi ingene kajya kaba kazimvye, gira kagwa mu miliyoni n'inusu yo. Umviriza rero, umwiteho, umugaburire, icyo afata umuhani we, ivyamwa ibiki, naho uravyumva, ibintu bizaba bimeze neza. Urye uhage, hasigaye washitse. Wavyumvise? Karibu. Ubile? Ndakwibariza. Ikibazo? Yewe. Jesse hari ibintu numvise neza. Jewe nje ngaha nyokubuja. Abona je nasanzwe inkora ubumotari nyonga moto. Ariko nyokubuja yaravye avuga ati we ntubereye kuguma mu ujya mu ya. Je ndafise imodoka uzura ntwara kubera ndafise pero. Ariko numvise ibintu vy'ikimazi Jesse ndavyumvise neza. Yari yanzanye ngo amakazi. Ibintu vy'ikimazi nibi. None hajya hari ikidatahuritse kirimo. Jesse navyumvise ne ikibanza ikimazi nibiki. Mbere ndakubwira ikintu kimwe. Winjiye ahantu hatinjirika. Ikimazi bisigura ati gupfa. Jewe gupfa. Reka brake. Reka gupfa. Jewe naje ngo amakazi byo gupfa nta birimo. Nimba ari ibyo reka nigiye. Muri rigura n'ingora ngurasohotse cyane. Kuko umaze kwinjira ngaha nta gusohoka. Ngwiki. Aha ninjiye nsisohoka. Ikunda. Ninjiye mu rupangu nabwo nsubira gusohoka. Ahubwo wige hari nuko utangura kwanza kwiyumvira ati nzoja mu ijuru canke nzoja mu kuzimu ugatangura kwiyakira ibari n'ibikoko wakoze. Reka je ngenda koroha. Jewe nyoroje. Jewe n'igitungwa je ndi itungo none. Beki wemeye kwanza muri rupangu. Yo motari wedi. Moto. Fenyene jewe nziki. Naraze kundari nkunda pani. Ziriki. Inzira y'umwiza nayifashe nzirashika nasanze ari